ngo Imana ngo abamarayika bayo ngo bahindura imiyaga, mugabo twebwe iduhindura iki? Umuriro waka. Muri iyi myaka mw'abantu muri hano, icyo nagomba nifuriza umuntu wese, Imana iduhindure imiriro yaka kugira ngo duhangane na kino gihe kigoye. Ndiko ndibaza kino gihe mu mutima uruhande rumwe, kino gihe kirantera ubwoba, kikantera ubwoba kubw'inganda nyinshi cyakubise hasi. Ndiko ndibaza kino gihe mu mutima uruhande rumwe, kino gihe kirantera ubwoba, kikantera ubwoba kubw'inganda nyinshi cyakubise hasi. Uzawumva naka cyagihangange mu mbwemu waruzi bati mbega wumvise ibya naka byagenze gutya na gutya, kumva intimba. Wasubira ati mbega wumvise cyagihangange naka umwe yaravuze cyagihagararo kingana gutya, kera umwansi yaramukubise hasi. Kuki kino gihe nuko kimeze. Mugabo rero ni muri iki gihe nyene rero nigeze gusoma agatabo kamwe karambwira ngo muri iyo minsi Yesu agira agaruke bizogenda gute? Ngo hazoba umwijima mwinshi, kandi uwo mwijima uzokubita hasi benshi, abasore, inkumi, abagabo, abagore uzohindikiranye. Ahandi naho musomye byahishura Yohana hari ahantu havuga ngo ico gikoko ngo gihabwa kugwanya abera, ngo kandi gigira gute? Kirabanesha. Ako gatabo nasomye gaca karambarira kandi ngo naho hazoba hariho umwijima mwinshi, iruhande y'uwo mwijima ngo hazoba hari imba y'amaguru zima, hazoba hariho bita. Ako gatabo kanyandika kavuga ngo bazoba bameze nk'abaparakomando b'Imana, bahagarara bahanganye n'igihe, bazohagarara bameze nka Yosefu kumwe yahangarira muka Potifari. Yabwiye ati wa mugore we reka kuntesha umwanya, hari ikintu ndindiriye. Abasore nkawe, haleluya, ndabifurije mwa basore ko mwomera nka Yosefu. Yosefu mwaravuga ati wa mugore we, acha maneno, mimi ninasubiri mambo yaja. Ndarindiriye ubutware, ndarindiriye icyubahiro, ndarindiriye ubukuru. Ibyo uri kurandondeza navyo hava bitwara ubukuru bwanje. Bijya uri kurajamwo bigomba bigutwara ubukuru, bigomba bigutwara icyubahiro, bigomba bigutwara iteka. Yosefu ati ntagire nakimwe ngoza, ndazi yo ndiko ndaje. Ashitse mu ibohero acashikayo araririmba indirimbo nibaza yaririmbye, yavuze ni nkaho yaririmbye muri iki gihe, ni nk'umukizwa yoshikayo cyavuga ngo je ndi umukristo, nzokwama ndiwe mu bintu byose gushitsa gupfa. Je ndi umukristo, ndashinga intahe naho igihugu cyose cy'urwenga. Je ndi umukristo, intara yacu ni mwijuri bwawe. Je ndi umukristo, naho nzoba ngeze gupfa nzoyenguka ndiko ndaririmba, nzogira umunezero. Umwami yantumye ngo agomba guhembura umuntu azohagara muri iki gihe, umuntu azohagara muri iki gihe. Uwo muntu rero nta kindi cyo muhembura nuko Imana yo mubatiza umubatizo wo mu muriro, bateme de feu. Nagomba ngira inama umukizwa ari hano yitwa Nyamujijya nini, fata decision aho nyene wicaye, bisemwo kuba umuparakomando w'Imana wo kugwana intambara yanyu. Paulo yavuze ngo nibagira ibiri inyuma ngashingira amaso kubiri imbere. Ntusubire guharura ibyo wigeze gukora, ntaco bivuze ku ntambara iri imbere yawe. Harura ukungene uhagaze, hagarara muri demarcation nk'umu atlete yiruka 100 metre. Hagarara nk'umvise ikintu abona hari imbere, avuga ati kiriya gitsibo kirandindiriye, tegerezwa kugicakira. Umukizwa ari hano afise amangetengete amurunzeko,
afise ibintu bimeze nk'imirandaranda byamwizinguriyeko. Umwami yakuntumye ko ngo nimba wobishaka agomba guhembura. Umukizwa ari hano afise amangetengete amurunzeko, afise ibintu bimeze nk'imirandaranda byamwizinguriyeko. Umwami yakuntumye ko ngo nimba wobishaka agomba guhembura. Agutandukanye n'amangetenge. Ndabwira umuntu ari ngaha yasubiye inyuma, yigeze gukizwa agasubira inyuma. Pole sana. Wasubiye he? Kurondera iki? Mu biro kwa shetani umurindi yavuze ngo sinzosubirayo, ngo n'abariyo baragowe sinzosubirayo. Wiyumviriye gute gufata umutima wawe uzobahiye bidashira urawujana neza utereka mu maboko ya shetani? Pole, nakupa pole. Wari uw'igiki? Inzu yawe yari yarateguwe, ubugingo budashira bwawe bwari bwarateguwe. Mbarira inyungu wungutse muri ibyo wasubiyeho. Muri ibyo yaririmbye aravuga ngo yemwe abahisemwo inyama aho izoborera, mbega muzokuramwo inyungu mbi. Mbarira inyungu ushukura muri iyo nyama, ari wo mubiri, ari zo nyungu z'umubiri wataye ubugingo budashira. Ndabwira umuntu ari ngaha utari bwakizwa, waje mu gikorane cy'abakizwa, ndaguhiganuke. Umugabo nyakubahwa yitwa Yesu Kristo, igihe yava mu ijuru ntiyaje aje gutoranya uyu cyangwa uriya, yashanje amaboko atugomba wese ntazi. Ukabona wikuyemwo we yagushizemo keye. Ikibigaragaza ni iki? Igihe watwagwa inda na mama wawe, birashoboka ko mama wawe ashobora kuba yaragize n'isanganya agufise mu nda, ariko uriho. Ivuze ngo baho ubaho, iguteretse ubaho. Birashoboka ko iwanyu wakuze ukikijwe n'abarozi benshi, ariko gitare nyene ubutware avuze ngo baho urabaho, abarozi bagukikije uriho. Birashoboka ko mu gihe cy'intambara bakugarukiye ko bagomba bakwice, nyakubahwa akavuga ati oya uwo ndamufitiye imigambi murekabeho. Iragahezagirwa ko yatumye ubaho. Uno munsi iragufitiye inkuru he, rigomba ukizwe wihana. Kandi ukwihana atari ukwisoni. Ukwihana kwa kundi uzogenda ukabwira babandi mwari musangiye ibyaho, plus jamais, c'est fini. Determination ayifashe nduwa Yesu, ndabizi na Yesu nuwanje. Kubwiyo mpamvu rero turagomba umuntu wese yishire ku munzane w'Imana. Ndarangije, ngomba ndabe umuntu Imana yantumyeko agomba guhemburwa nayo. Igomba guhembuze mpwemu yera, igomba guhembuze amasengesho wahorana, igomba guhembuze indirimbo nsha, igomba guhembuze gufukama, igomba guhembuze gushinga intara, igomba guhembure di, igomba guhembura iguha amaso abona. Mbega ndabivuge gute? Mpwemu yera bambaririra, ugomba uhembure. Nagomba uyu mugoroba special. Mbega uyu mugoroba tuvuge gute? Ijuru rigomba ryandike umuntu wese avuga ati ndagomba guhembuka. Ndakugire gute? No kurondera ngo uze gufukama nihoro nkaho ufukama. Reka ndakubwira uhagarahure. Wowe ugomba kwiguhembura. Wowe ugomba uvuga uti naravye, ndaruti nugupfa narapfuye. Uti mugabo nta kinanira Imana, uti nta kinanira Imana. Haguruka. Impaya amaguru zashitse ino ingo sinokubutse. Wowe ugomba guhembuka. Na cyane cyane umuntu agomba gufata ingingo yo kwihana ubwa mbere. Banguka ukunika bakizwa bahungira mu bwato bw'Imana. Bangukuze. Umuntu agomba gufata ingingo yo kwihana ubwa mbere.
banguka uku niko abakizwa bahungira mu bwato bw'Imana. Bangukuze Mana, hembura abantu bawe. Mana, hembura abantu bahungu. Mana, hembura abantu bakobwa. Mana, uyu mugoroba ndagomba umuntu wese awujane muri memoire, awujane muri memoire, avuga ati ari umugoroba Imana yampembura. Ya ababuze aho mufukamaho nyene nta kundi kugira ngo mugire uniformité imbere y'Imana. Tugomba dusenge